Bakunzi bacu, bakunzi ba B-Info Plus, nongeye kubaramutsa ndabaha n'ikaze mu kiganiro cacu cy'uno munsi. Ku munsi wa gatanu w'igenekezo rya 2022 kwezi n'ukumunani mwaka turimo w'2025. Nongeye ndamutsa cyane abantu bose badukurikirana aho baherereye hose, yaba bari ngaha mu Burundi, muri Afrika muri rusange tutibagiye, abari mu migabane itandukanye harimo Burayi, Amerika ndetse na Aziya, nabo bumve ko turamuce ndetse tubahe n'ikaze mu kiganiro cacu cy'uno mugoroba. Nkuko mubibona umusanguzi turi kumwe muri studio, niwe tugiye gutangurana isabato twicaranye hano muri studio za B-Info Plus. Bwana musanguzi, kanangure ndakuramutsa ndaguhe n'ikaze ndetse ndanakwifurize umunsi w'umunezero. Yes, urakoze cyane bwana journaliste. Reka nanje ndakwifuriza isabato nziza. Urakoze cyane. Ndamutse abadukurikirana bose aho bari ndetse nabo ubwabo ndabifurize kugira isabato nziza ko twamaze kwinjira mu masameranda meza y'isabato, ndetse ndanabifurize yuko nkuko dukunze kubivuga, imigisha Imana yasezeraniye abayikunda n'abadukurikirana nabo bose izi basasagare kuri uyu munsi mwiza w'isabato. Cyane gose bwana musanguzi, tugaruka neza na neza ku mirongo y'urugamba nkuko twabibabwiye mu kiganiro giheze. Hari bidasanzwe kwatakana mu bice bigiye bitandukanye kurakomeza, ariko bwana musanguzi nkundire duhere ngaha muri Ituri. Baravuga yuko abasirikare batari bake bari ku ruhande rwa M23 ku munsi w'ejo babarishikanye, ndetse n'ibigwanisho vyabo. Bashobora kuduha umuco ku bijanye n'abo basirikare, nyamba ari byo tubikonfirme, atari byo navyo tubirojete. Yes, urakoze cyane bwana journaliste. Biriya bintu byabaye ku munsi w'ejo hariya muri Ituri, aho abasirikare 70 bashoboye kwiripotinga kuri FRDC. Novuga yuko ari ibintu bihambaye cyane gose, mbere biriko birugurura amaso abakongomani. Sivyo? Bariya bagwanyi ubundi bavugwa ngo barabasanzwe bari mu muhari ugwanya leta ya Kongo, barongowe n'uwitwa n'umunyarwanda bien sûr wo bita Rubanga Thomas. Sivyo? Benshi baca bashaka kwerekana yuko uyu Rubanga ari umukongomani, bagaca bavuga ngo yitwa Rubanga Thomas, mugabo ni Rubanga. So bivuze ngo rero mu by'ukuri, reka kwanza menshi abadukurikirana ku kiganiro tuko tugiye gukora gisa n'igikurikirana na kimwe twakora ubwa mbere, kuko ntaho bitaniye. Sivyo? Aba basirikare biripotinze ku birindiro bya FRDC. Ubwa mbere ntabwo biripotinze ku gushaka kwabo, aha tuhemeranye. Sivyo? Ni mu gihe bari bamaze iminsi bariko batana mu mutwe, byensi batana mu mitwe nako n'igisirikare ca Kongo FRDC, inyuma yuko bakoze ubwicanye butagira izina ku bakongomani b'inzira karengane hajya muri Ituri. Nukuvuga uyu Thomas Rubanga yosha abakongomani arongoye mu mahari wiwe kwica abakongomani bagenzi babo. Sivyo? Rero inyuma yaho Human Rights Watch isohora icegeranyo cabo ikerekana yuko inyeshamba ziswe iza M23 zifatanije na RDF, igisirikare cy'u Rwanda, bamaze iminsi bariko barahohotera bica abenegihugu b'abakongomani bapreshije neza bo mu bwoko bw'abahutu hajya muri Rucuro. Aba rero 70 bahisemo kuvavanura n'umunyarwanda Thomas Rubanga, kuko baje gusanga umugambi wa Thomas Rubanga atahutandukaniye n'ivyo M23 iriko irakora muri Rucuro hamwe na FRDC. Bivuze ngo rero uyu Thomas Rubanga hamwe na M23 na RDF nta tandukaniro namba riri hagati yabo, kuko ugiye kuraba ivyo izi nyeshamba za M23 na RDF
bakoreye abakongomani bo mu bwoko bw'abahutu muri Ituri nako muri Rucuro. Nivyo na Thomas Rubanga amaze iminsi ariko arakorera abakongomani b'abahutu muri Ituri. So ibyo tuba turiko turabivuga, abantu barasemera ngo turiko turigisha amacakubiri, turiko turagira twigisha ivangura, ariko siko bimeze. Niko biri uku n'ukuri kwiba biri ku rubuga. Imagine twebwe twahereye kubisemerera kuva mu kwezi kwa11 ku mwaka uheze, ariko Human Rights Watch yasohoye icegeranyo cayo ubu mu kwezi k'8 itariki 21, ni ukuvuga ejo, niho abantu benshi batanguye kwemera yuko ibyo twababwira tutaba turiko turira gusema, tutariko turashikuza. So ibi rero bona journaliste birafise ikindi kintu gihambaye bigomba kwigisha abakongomani, kandi bigomba no guhindura novuga, bigomba no gutuma intambara ihindura isura. Uti kubera iki? Uje kuraba neza ijya video yabaje abakongomani biripotinze kuri FRDC, 100% nabitwa ngo nabahutu, 100%, ni ukuvuga 100% bajya abakongomani biripotinze kuri FRDC batwaye n'ibigwanisho byabo, nabitwa ngo nabahutu. Ngira ngo ugiye kumva kajya ka video bavuze ko bashika 4,000, sivyo? So uriya mu FRDC aravuga ati nimba mwashika 4,000 rero izi nko mwazanye n'inke, bivuze ngo haracasigaye izindi nko inyuma zisigaranye na ba Thomas Rubanga zo kugirira nabi abakongomani. Nazijya nkoho rero turakeneye yuko nazo ziza. Bivuze ngo bimwe nita agasomborotso FRDC nako izinyeshamba za RDF na M23 bariko barakora muri Rucuro byatanguye kwigaragaza hano muri Ituri. Kuko abo kwa Thomas Rubanga ba demissione kwa Thomas Rubanga cyangwa ba dezerse kwa Thomas Rubanga kuri argument bavansa ngo twasanze umugambi ari uwo kwica abakongomani b'abahutu. Rero nitwoguma dufatanya n'abariko barica bene wacu. Urabona ko bona journaliste bariko barikangura, bariko babona yuko igihe babarokrita ivyo bababwira ko byo bagiye gukora sivyo bariko barasanga bariko barakora, bariko bakoreshwa ibitandukanye n'ivyo bahamagariwe. So ibiro ni ibintu bona journaliste hatabonetse abasukamwe mabisi hakiri kare birashobora gukwega akarambaraye mu karere k'ibiyaga bigari. Iyo tuba tuko turasembera ngo ni muri Kongo biriko birabera, buriya bibera muri Kongo mugabo bishobora gutandukira ahandi. Ngira ngo urumva abawazandi ngene bakubwira bavuga yuko bagomba kwirukana inyeshamba za RDF bazishikane iwabo. Nukuvuga intambara kubwabo ntizogarukira muri Kongo gusa, bakenera ko intambara bazoshika no mu Rwanda. Birakwiye rero bona journaliste yuko habaho abasukamwe mabisi amazi atararenga inkombe. Bariko banka gusemera yuko ariko harakogwa ihonyabwoko magingo aya. Mugabo hamwe hobaho kwihora, ndahamya yuko boza kwibuka kuyora basheshe cyane gose. Pano usanga uzumva yuko ari ibintu biba bitoroshe na bukebuke, ariko amakuru dushaka kugira maremare kuko abantu batwo turabarambira tugiye ku mirongo y'urugamba nyene. Hari amakuru avuga neza yuko muri Ho Plateau naho imigwano yoba yanzaganije guhera kuri no mugoroba. Urashobora kutubwira ingene situation zifashe neza na neza aha mwishamba rya Mutunda, avuga ko ari imigwano iri kirabera? Bona journaliste hano mu mashamba ya Matunda intambara zirasekeye. Izi ntambara zisekeye hano muri territoire ya Fizi nugwa rukurikirane rw'intambara tuko turababwira, aho abawazarendo bagabuye novuga baciyemwo imice. Izi nyeshamba zatwigwaneho
zifashwe ziriko zirafashanya na Tabara bagiye kwiyunga kuri M23 kugira barabe yuko bofasha M23 gushika novuga ku nambu zabo cyangwa ku byifuzo byabo. Abawazalendo rero baragabuye izi nyeshamba, abari munsi y'ikiraro ca Ruzizi n'abari haruguru nta communication ikibahuza. Niyo mpamvu bona journaliste iyi migwano iri kirabera aha muri Fizi buriya novuga ko ari migwano ihambaye cyane gose. Izi nyeshamba za twigwaneho na Tabara hamwe na M23 wanashaka na RDF bo bagwana kugira ngo barabe ko boziburura ibarabara bikunde abari hejuru bakomeze kuronka renfort y'ingabo n'ibikoresho. Abawazalendo nabo bakomeza kugwana bivuye inyuma kugira ngo ahubwo nyabuna bakomeze gutatanya kuvuga bigize kure bamwe n'abandi voilà ntibizosubye gukunda yuko bashobora kwegerana kuko baba bagize iki bahuye inguvu baba bazigwiye. Niyo mpamvu rero bona journaliste intambara hajya muri Fizi biragoye cyane yuko bashobora no kuronka n'agahenge ku munsi n'umwe kuko abawazalendo batagabye ibitero. Uruhande rwa coalition ya M23 nigaba ibitero, no kuvuga wazalendo igaba ibitero kugira ngo ihonye bajya barobere kandi n'abapusi begeze kuri abandi. Mu gihe naho iyi coalition FARDC natwigwaneho bagwanya abawazalendo kugira ngo bikunde baziburure ijya nzira nuko basubire gusabana. Aha ni kugira ngo barabe yuko bohuza inguvu byorohe ko bamanuka kuja gufata igisagara ca Uvira. Mbugo wa undi ngo barakibona ntibagifata igitutu burya igisagara ca Uvira bakibona nk'igitutu. So uyu munsi rero hano muri amashamba bwana journaliste hazinutse hasekera, hari intambara gushika amagingo aya twicaye muri studio. Intambara ziracabandanya kuko abo tuko turakominikana bariko baga makuru bari kuri flow. Bivuze ngo kwibwira yuko twigwaneho izopfironsa gahengwe hajya muri ho plateau nubwo ari wabo bibari kure cyane gose kuko ntibizokunda ko barasa wazalendo ngo bayimare, ntibizokunda. Borasa wazalendo gahera ntibazomara FDNB wapi, bomara FDNB ntibazomara igisirikare ca leta, ntibizokunda. Ni kuvuga aha solution ihari ni yuko baguma bagwana gushika ku kanyuma kuko wazalendo ntiholasha jamais. Kandi natwigwaneho baramaze kwita mu kagozi le fait ko bemeye gucudikana na M23 ntibikunda yuko birotira kuko hari vya M23 bamaze gukonsoma bafise bavuze ngo barabivuyemwo bateza gusubiza bariya niko bimeze. Kandi kwibwira yuko na M23 yobagirira impuhwe ngo hebe kuganira muri ho plateau naho ntibikunda. Usibye ko ho plateau atabirebire bare bakeneye, usibye zya nguvu za twigwaneho ko twigwaneho isanzimetiriza ajya amabarabara injira za Uvira mugabo ntibiriko biraborohera, ntibariko bareregwa namba. So amakuru rero ariko baravajya muri ajya amashamba hariko habera intambara nuko twigwaneho mu byukuri iri kirakira ibitero biremereye bivuye kuri FDNB n'abawazalendo bariko baradefanda kuko abawazalendo nibo babagabye ku bitero. Kandi mu byukuri twigwaneho nubwo yakomeje kwigwanaho koko baramaze kwatakaza batari bake kuko niba intambara izatangura hano muri amashamba wapi nuko zigira mu mashamba nukuvuga babarashe bariruka mu mashamba babasangayo. Bivuze ngo rero aho babakuye bahatakarije ibigwanisho bitari bike n'ingabo zitari nke. Ariko kandi nubwo bakomeje kwigwanaho bien sûr wazalendo birabonekana yuko ikiri muri position de force kuko ikomeza kubasatira aha naha. So bona journaliste ibi byo ngaha ntabwo twobiteba ko cyane gose kubera ko intambara ntabwo irara ngo tumenye ngo ibyo nonekaye
bingana uko usibye ko dufise ivyibanze yuko izi nyeshamba za twigwaneho zatakaje ibintu bitari bike kandi n'ibigwanisho byose n'abasirikare reka turindire kumbure ku munsi wejo tuzaba twamaze kuronka inkuru z'imvaho z'ivyabereye muri aya mashamba ya Mutunda cyane gose kwa musanguzi abantu benshi tumaze imisi tubabwira ingene Lewazarendo binjiye mu gisagara ca Uvira ndetse baranakoreramwo ama operation muri Bukavu yes turababwira ama operation bagiye barakora ariko no munsi abantu ntibariko baramenya uko situation zifashe kugererana n'ubu muri Bukavu urashaka kuducira ku mayange uko vyifashe nyamba bawazande barashoboye kuguma progressa cyane barasubiye inyuma ko ubu nitwo turumva ihabari za mwene vyifashe ku mirongo y'urugamba. Yes urakoze cyane bwana journaliste nkundire mbere yo kwishura iki kibazo ntangure mvuge ahubwo cyangwa se ntange alerte boss sijenge kuhita ngabwo ngiye kugico ndayivuze ko alerte ikashikizwa n'abene gihugu hamwe n'abawazarendo bari hariya hafi novuga yikibira hariya muri Virunga hajya hafi muri Nyiragongo sivyo na hariko haba ibintu novuga simbona n'ishusho no bihereza nukuvuga ubusanzwe ayoboye kiriya kibira ariko aratungwa gatoki yuko yadirinze yaganiriye n'abayobozi bizinyeshamba za RDF na M23 kugira ngo abambike umwambaro w'abagarde forêt no kuvuga bariya basanzwe bacunza ari amashamba hama bikunde izinyeshamba zibona ingene zija gushika hariya muri Bonia sivyo mugabo bagiye bambaye umwambaro w'abagarde forêt so ibi ni ibintu bimaze kuba sinyare kandi nitwereka no kuvuga yuko hariho abashoboye kugiraho ikibazo mu kiganiro twakoze ku munsi wejo twarerekanye ingene yuko abawazarendo hariya muri bijya bibira hose bahishariye hamwe n'aba FRDC rero bagize batya baza babona batuzutswe ko n'umugwi w'inyeshamba za M23 na RDF ziyambitse uniforme z'abagarde forêt ubwo nyine urumva ko bazimeshe ariko kandi baratunga gatoki ku usanzwe arongoye kiriya kibira no mubiriki nimbatara umudagi nibaze ko bari umudagi nimba niyenze sivyo bamutunga ko gatoki yuko yariye nawe amafaranga y'izinyeshamba kugira ngo bikunde azihe amahigwe yo kwambuka hakurya ibi ni biriko birashikirizwa n'abawazarendo inyuma byo gufa reka ndabite ko babafasha flagranderi kuko aba M23 baguye muri ajya amashamba barashwe bambaye umwambaro w'abagarde forêt rero urumva ntibariko barira gusema aha rero cyatubwira abakongomani yuko bagomba kurikanura cyane gose kandi bagakorera mu bumwe kuko nibakomeza gusamara baracabura biwabo cyane nibakomeza gusamara nibashobere novuga guteramira umutekano w'igihugu cyabo baracatakaza n'ivyabo so reka rero twinjire hano bwana journaliste muri Bukavu muri Bukavu abawazarendo barakomeje reka mvuge kugira gute kuhatembera c'est vrai bariko baratembera usibye ko bagaragara cyane mu masaha y'ijoro abawazarendo bakomeje kubonekana hano mu gisagara ca Bukavu nk'uko bariko barabonekana no mu gisagara ca Goma muri Bukavu niho bariko baragaragara cyane ariko no muri Goma bariko barabonekana kandi muri Bukavu abawazarendo bariko barakorana uvuga ibikorwa bya security mu ijoro nta mu M23 gushika magingo aya agira patrouille muri Bukavu mu ijoro abawazarendo noneho baca baheza muravyumva so ariko kandi abene gihugu b'abakongomani bakomeza kuvuga yuko badakeneye kubona abawazarendo batembera mu gisagara ca Bukavu bakeneye kumva abawazarendo baribeye igisagara ca Bukavu kuhatembera ni wabo bamye banahatembera ariko bakeneye ibikorwa nivyo bariko baravuga bamwe n'abandi no kuvuga iconezereza bene gihugu b'abakongomani nuko Bukavu yoba libere n'abawazarendo yes cyane gose sana bora musango zikora n'amakuru duhaye ariko hitogena twababwiye situation za Uvira naho murabizi yuko
ibintu biba bimeze neza. Bwana Musanguzi ushobora kutubwira ikintu kimwe cyangwa bibiri kuri situation mu gisagara cya Uvira hama turangize n'amakuru yacu. So bwana journaliste na bya bitangazamakuru byari bimaze iminsi birimba ngo Uvira tombe, mbona menga bimaze kabiri bitari ko biravuga. Sinzi ko twovuga ko ari ibinyoma byabaheranye cyangwa kari iki baragohokewe. Ya Uvira iko sawa, Uvira kabisa nta kidasanzwe gihari. Uvira umutekano waho urarinzwe cyo kimwe na za Kiribaho ndese za Sange za Ruvunge. Aho hantu nubwo umwansi w'igihugu cya Kongo akomeje kuhatunga gatoki gushika amagingo aya, umutekano waho umeze neza, urarinzwe nta kidasanzwe cyane. Gusa bwana Musanguzi nyamba atakindi wokongera ku byo tuvuze kacingira ko ndagushimira cyane. Bo nta byinshi no kongera ko bwana journaliste twavuze menshi. Reka twikebanure abadukurikiranye bwana journaliste, atubibutse yuko lundi ari kuja mu matora cyane gose. Lundi yabatwara aba chef de quartier n'abakuru b'imitumba. Na son excellence yarivumire yuko lundi hariho konje, ubwo ntagire uzobera kuja kwitorera abazomurongora ku mutumba no mu makarti. Tuze dusidukane niyo hamareka ncengirwa ko nike bana n'abari badukurikiranye, ndabibutsa yuko tugomba guhera muri commentaire kugira ngo umwe n'uwundi ashikirize ibyifuzo byiwe, imbono ziwe, ariko kandi ncengirwa ko ndabifuriza nuko mwokomeza kuguma mugira isabato nziza. Nuko kananye ndabifurize kugira isabato nziza na weekend nziza. Nizere yuko ukomeza komera neza, kumbure tuzohurira namwe mu bindi biganiro byacu byo kundi munsi. Bye bye.